amahirwe menshi wowe waratakaje mu buzima bw'iwawe, hari amahirwe menshi uvuga ati bino bintu ntivyakunze, iyo bikunda vyari kugenda gutya, ariko nashaka ndaguhumurize kuba ivyo bintu uri kurakora biteko biragenda neza, ni kubera yuko Imana ifise iyindi migambi, ifise ibindi bintu vyiza yagutegekanyije. Twige kwihangana, twige kudacika intege. Uwo Mungu ntiyacitse intege, aho kwicara muhira. Turabona abasore benshi barabuze ubuzi, baca batangura kuja mu marigara atandukanye, baca batangura kugenda mu bintu bitandukanye vyonona n'ubuzima bwabo. Ariko ikintu nokubwira, tanguza ivyo bintu bikenye nufise, ntuzorindire ngo ukeneye kuronka ngo akazi kwa kanaka. Nurya muntu iyo avuga ati uryo muntu nyene wowe wifuza ko kugenda gusaba ko akazi, iyo avuga ati nanje nkeneye gusaba ko akazi kwa kanaka, uryo muntu ntaba hari. Ino histoire ikintu itwimiriza cyane, iduhimiriza cyane, nikudacika intege. Nyimba kiriya kintu cambere wari wakoze cyari cyaranse, hari impamvu ni kubera Imana yari izi ko kiriya ikikubereye, hari ikindi ciza cyane kije mu buzima bwawe kizogenda neza, kandi uzoshima kuba kijya kintu cyaravuye mu buzima bwawe. Hari abantu benshi, hari ama opportunité menshi wabonye yavuye mu buzima bwawe. We ntubabare, ahubwo hanga amaso Imana kandi usenge unakora. Ntiwicare ngo byose bizokwizana, byose bizogenda neza mu gihe utari kurakora. Hello bakunzi ba Royal TV, kuri mikoro muri kumwe na Tasha Oda. Mumeze gute aho muherereye? Mumeze neza? Kwa kundi nyine mpora ndakivuga, nyimba utameze neza uno munsi ejo bizogenda neza, ko baravuga ngo inyuma y'igifungu izuba riraka. Uno munsi ni ku munsi wa kane mu kiganiro inkuru nyigisho, mukaba mugiye kuba muri kumwe na Tasha, kandi ndizera yuko nzobabera umugisha kuko namwe muzombera umugisha. Umunsi nashimye kubazanira ko nkuru y'umusore yarafise imyaka 27. N'umusore yarakeneye akazi, n'umusore yararambiye ubuzima bwo gusaba icyo akeneye cyose. N'umusore urazi, umusore afise imyaka 27 abona abandi barateye imbere basamatera mbere. Umusore yararambiye ubuzima bwo kumagurana, n'umusore yarasuzugurutse mu gace yaraherereyemo. Ariko umunsi umwe arabira baravuga ati no, kuriko bizokwama ubuzima bwanje. Umusore yize, none kubera iki abandi bashobora ariko jewe bitariko birakunda? Sore yarafise agakinga kiwe, umusore atarabaye mu buzima bwiza, afata agakinga kiwe aravuga ati jereka ngerageze kugerageza amahirwe Bujumbura, ndabe yuko nyimba giheze bitagenze neza ejo bizogenda, uno munsi biza kugenda neza. Wa musore afata gakinga kiyo mu kwizera, aramanuka buke arashika Bujumbura. Umusore amaze gushika Bujumbura atangura kuja mu ma restaurant atandukanye, mu makampani atandukanye asaba akazi. Aho yagenda hambere bakamubwira ati ngaha nta kazi gahari, arasubira agenda mu yindi company, bamubwira ati ahubwo nawe abakozi dufise ko turifuza kubagabanya. Ya musore arasohoka, musore harageze mu musanka nka ya 14h, yarushe inzara munda, ata muntu numwe azi mu gisagara agenda kumugaburira, kandi nta n'amafaranga akwiye yo gufungura muri uwo muji wari uzimvye, kandi we nta mahera yarafise, kandi yarafise n'inzara yukumva afise inzara, kandi akaba azi yuko nahagiye aza kuhakura. Ya musore yinjira mu yindi company, yari inzu ifise amakampuni 3 ahuriye mu nzu imwe. Ari muri iyo nzu ahura n'umubosi umwe. Umubosi aramwakira, aramubwira ati musore, none wewe ko twumva ukeneye akazi, ushoboye akazi akaho, ukeneye akazi akahe? Yo musore aramubwira ati je akazi kariko kose wuma nugakora, nako arako gukoropa nugakora. Yo mubosi aramubwira ati mbe musore urafise permis? Ya musore aramubwira ati je nta permis mfise, ariko ndazi kugendesha umuduga neza. Ya mubosi aramubwira ati none ngaha igihe kintu cyo twemeza yuko wewe uzi imodoka kandi ata permis ufise. Urya musore aramubwira ati bosi ndakwinginze jewe nokora ibiki n'ibiki. Urya mu bosi aramubwira ati twe ngaha abantu badafise permis ntabwo twemezwa neza yuko uzi umuduga ata permis ufise. Urya musore aba abuza akazuko, baramubwira ati we genda igihe uzoronka permis uzogaruka uheze udepose. Yarababaye, yarafite umubabaro udasanzwe kumva yuko yarashoboye gutwara umuduga
akaba abuze akazi kubera permis. Ico kintu cagumye kiri mu mutwe permis mu mutwe wiwe, aca yigira inama yo kugenda kurondera udufaranga kugira agure permis. Kandi atsinda yuko amakampuni menshi yarakeneye abatwazi b'imodoka. Yo musore araraba mu ngodo avuga ati reka ndaye basi n'akantu na gatoya no hitana ngaye Bujumbura. Acagirirwa amahirwe asanga amavoka niyo yarazimbutse. Yo musore acafata agura aravye mu ngodo asanga afise 300 y'abarundi. Acagura ivoka zijana zitatu. Tafata agakinga kiwe pole arashika muhira, ashitse muhira afata agashashe aradishiramwe, atasubira afata agakinga kiwe. Aratsinda urumva ko no muhira nta kintu yari kuhakura. Afata agakinga kiwe arasubira mu muji agenda kurondera ama restaurant atandukanye. Ashitse kuri restaurant ya mbere acahura n'umumama. Uwo mumama uwo musore atangura kumusomesha rero aramubwira ati meri je n'ukuri mfise ivoka zanje ziraryoshe, ndabizi neza abantu bakiriya bawe ni wazibaha bakazifungurako. Asha ntani indya zawe uno munsi nyene ziraraziheze. Bajya bakiriya byo baratwenga baravuga ati none izo kazoba zimeze gute, nyamba zizoba zaratewe nk'izabandi. Aguma nyene ayensista kubabwira yuko ivoka zize zimeze neza, niko gutangura umwe kuvuga ati je nyihera ivoka nirire, ubundi uko ivoka ziba ziraheze. Ujya musore acatahana amahera 500, yari yarakoresheje amahera 300. Ujya musore ashitse muhira aranezerwa aravuga ati kumbure nyimbu n'umunsi natwaye zitatu nkuka desi. Araharura araraba aravuga ati mu ndwi nzoba natahanye amahera 1000. Arasubirayo kandi kwa kundi nyene azarasubirayo mu ndwi zibiri, urumva ni 2. Haragera igihe akwiza amahera 30,000. Acha amaze gukwiza amahera 30,000 aravuga ati okay, maze gukwiza amahera 30,000 ikintu yabona yokora ko yari yibereye ahantu washobora gutera ibintu bikamera. Aravuga ati reka jewe nigende ngure imbuto. Agenda gutera igiti c'ivoka, ariko akundi nyene aguma abandanya ashora amavoka. Umunsi yunguka 30, ejo yunguka 60,000. Haragera igihe rero kirya giti ciwe akiri muri bwa buzima nyene bwo kudandaza, kirya giti ciwe kirama. Acatangura kuronka amasoko atandukanye, ama restaurant bamutuma, abandi bamuronderera amasoko azaratwara amavoka mu ma restaurant. Haragera igihe agera ku mafaranga ashobora kuguramwo ya permis. Ariko arimvira nene ko niruka niki ko nagize amahirwe yo kuronka uburyo bwo kugura permis, kandi nkaba mbona n'ibidandazo ndiko ndakora biko biragenda neza. Sinobandanya nkora bino bintu ariko ndakora hanyuma mbonye narungutse muri bino niko ndakora nzotinda ngure permis. Wa musura arabandanya ubuzima burabandanya, agenda arunguka kugeza aho hageze haciye imyaka 3. Wa musore acatangwa guharurwa mu bantu ba mbere mu gihugu bafise amafaranga. Uwo musore rero amaze kugira buno buryo bashamutumira rero mu kiganiro. Umusore yaramaze kumenyana, umuntu yaramaze kuba mu batunzi 3 mu gihugu. Bamutumiye ko wa musore acarondera umugenzi wiwe kugira muronderere umudriver azomutwara. Wa mugenzi wiwe aratangara aravuga ati wowe mutunzi nka wewe udafise permis byagenze gute ko twebwe muri kiriya gihe kugira dushike hano twebwe twari dufise ama permis? Uriya musore aramuraba aratwenga cyane aramubwira ati jewe iyo nza kugira iyo permis wowe uri kurambwira simba ngeze hano hantu ndi. Rero subona nabironse ni kubera yuko nabuze permis. Wa mugenzi wiwe arumigwa cyane kubona umutunzi nk'uyu adafise permis, ariko neza ujya musore yaramutahuje neza yuko kuba adafise permis arico kintu catumye aba umutunzi wa mbere mu batunzi ba mbere mu gihugu. Rero umuntu histoire yacu yari yerekeye ku bantu benshi. Turabizi muri kino gihe go nta buzi buhari, ubu hari ama entreprise menshi. Ikintu tubona cyane kiri imbere na ama entreprise benshi turagenda kudepoza ahantu hatandukanye, ariko
urumva kujya musore ntiyigeze acika intege, ntiyigeze ashira umutima, ego ikintu camuteye courage niyo permis yari afise. Ariko igihe yaronse amahera yo kugira permis yaravuze ati kwe kino gura permis kandi ko ndabona ibintu two ndakora biriko biragenda neza. Iyo musore yigira inama yo kubandanya akora ibintu vyiwe. So hari amahirwe menshi wowe waratakaje mu buzima bw'iwawe, hari amahirwe menshi uvuga ati bino bintu ntivyakunze, iyo bikunda vyari kugenda gutya. Ariko nashaka ndaguhumurize kuba ivyo bintu uri kurakora biteko biragenda neza, ni kubera yuko Imana ifise iyindi migambi, ifise ibindi bintu vyiza yagutegekanyije. Twige kwihangana, twige kudacika intege. Uwo Mungu ntiyacitse intege, aho kwicara muhira. Turabona abasore benshi barabuze ubuzi, baca batangura kuja mu marigara atandukanye, baca batangura kugenda mu bintu bitandukanye vyonona n'ubuzima bwabo. Ariko ikintu nokubwira, tanguza ivyo bintu bikenye nufise. Ntuzorindire ngo ukeneye kuronka ngo akazi kwa kanaka. Nurya muntu iyo avuga ati uryo muntu nyene wowe wifuza ko kugenda gusaba ko akazi, iyo avuga ati nane nkeneye gusaba ko akazi kwa kanaka, uryo muntu ntaba hari. Ino histoire ikintu itwimiriza cyane, iduhimiriza cyane, nukudacika intege. Nyimba kiriya kintu cambere wari wakoze cyari cyaranse, hari impamvu ni kubera Imana yari izi yuko kiriya nikikubereye. Hari ikindi ciza cyane kije mu buzima bwawe kizogenda neza, kandi uzoshima kuba kijya kintu caravuye mu buzima bwawe. Hari abantu benshi, hari ama opportunité menshi wabonye yavuye mu buzima bwawe. We ntubabare, ahubwo hanga amaso Imana kandi usenge unakora. Ntiwicare ngo byose bizokwizana, byose bizogenda neza mu gihe utari kurakora. Byo musore yara truasa hari ibintu kanaka adashobora kugura. Turumva intahe nyinshi z'abatunzi batandukanye, turumva intahe wumvise aho batanguriye wumva umenga ni ibintu bidakunda. Ariko kubera batigeze bacika intege, kubera bavuze ati reka dukore amaboko mu mufuko, byaragenze neza. None nawe woba uri mu mugwi wifuza kuba muri abantu bazokoma barindiriye cya kindi cyanye, kijya kintu kirashobora kunaza biciye muri bya bindi bitoya wowe woba waratanguje mu buzima. So nico cyari ikigo cy'iwacu no munsi cyo kutarindira ngo mpaka biye wifuza mu buzima, ahubwo tanguza kuri ico gitoya ufise. Nturindire byinshi, abo bose ubona barageze kure batanguye ku ntambwe ntoya. Kuba udafise akazi uno munsi wifuza, ni kubera Imana izi yuko wewe ahubwo ari uzotanga akazi mu buzima buzoza. So yari Tasha Oda kuri micro, umukunzi wanyu. Ciao, ndabakunda cyane, mwarahezagiwe cyane. Ushishikare munezerwa mu byanyu na mu banyu. Ndabakunda cyane. Bye. Lloyd TV.